asanga rero kubera inyungu icyo gihugu gishaka kigaca cyemera kigafasha ba bandi bariko baracoteza abandi. Nuko bimeze muri politike, nuko nayo ubundi twebwe ntako turi no mu bihugu byo hanze by'Iburaya, ntako tutagenda kubonana n'abategetsi tukabasaba ati ibi n'ibi bavyemera, mugabo kubishira mu ngiro ugasanga biragorana kubera babanda kuraba inyungu nabo babikuramwo. Turavuga agati na muntu nivyo, mugabo nabo bubahiriza agati na muntu bagira bati akiwacu nako kabandi kubahirizwa. Ni ibintu bitoroshe n'ayundi kuvuga tubandanya dusemerera dusaba, ariko ugasanga biragoye. Namwe murabibona nko mu bihugu by'i Kongo, muri RDC n'u Burundi n'u Rwanda, murabona ingene bigenda. Hari ibihugu bimwe bishigikira igihugu, ibindi bigashigikira igihugu kubera inyungu zabo. Icyo niyo nyishu nomuha. Hari umunywanyi yabajije akabazo yitwa Zanzibar, kumbure ko adasobanukirwa neza icyo bita fraude. Sinzi yuko Mutama Mbonimpa mwogerageza mu mungane make kumusigurira, ngira Pacifique araza kubunganira. Namwumvise ariko avuga ko ari igisoda kizoza kizewe na leta, ati ntigishobora nacyo nyene kibonye ingene gifashwe, ati ntigishobora guhinduka kikagira ingorane nk'icyo igisoda cy'abasoda ba kera canke bahari ubu kimeze. Aho ndamubwira yuko fraude si igisoda kihari, mugabo n'abantu bariko barigisha, haba abahoze ari abasoda canke abandi bariko barigisha ibya gisoda, mugabo sabaca binjira mu gisoda. Ni bamwe bita abasoda, abantu bize iby'igisoda baguma iruhande, nk'igihe intambara iteye bagaca babazana, ati nimuze mufashe mutabare, uko bo niko bavyise. Ariko twebwe dukurikirana ibintu hafi na hafi, umugambi wabo wose uwo icyo bakivuze kugira bahenda abantu gusa, nayo ubundi bo bawishe yuko ari mu gifaransa bakiyita ngo abareserve. Ni bamwe bimwe navuga kare, navuganye n'umuhisi perezida Nkurunziza, ati tudafise base aliyere, ati baje abasoda ba cyane abo twoshobora. Urumva nicyo dayere nure yari yakibajije, je crois ko ari Bonfils Niyongere yari yakibajije, ati imbere yanabajije ati ko mwavuze ko Nkurunziza yabasiguriye yuko abo babagirira imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo babafate nk'icyo yise base aliyere, ati none uno munsi naho abo bariko babigisha kugira ngo bazokora iki? Urumva nanjye navye ko Nkurunziza namwishuye, mbe none ko mbona igisoda gicanze, ubu hariho mwebwe mwavuye mw'ishamba, hariho n'abarya ba kera no mu gipolisi ari uko. None iyo base aliyere yoza gukora iki? Yoza gufasha iki? Hama rero yabwira ngo barya abasoda ba kera ntabo bashobora. Wewe urumva rero yagenda rero kuri barya abasoda ba kera, kuko iyo niyo budewe ndabazi barya abantu, ndazi iyo bavuye, ndazi ingene bagiye kurwana, ariko bashitse mw'ishamba baciye bagira ibintu by'amoko. Murazi yuko bagiye banakurakuranamwo, ku barongoye igisoda cyabo bapfa intara. Murazi yuko nk'umusoda wava i Bururi batamubona, barya ba Nyangoma bose baciye babakura. Murabona n'ubu baje bafise agashambati, intara ya Bururi teza kuzoyifuta, baje bagifise mu mutwe, kandi urabona barayifuse. Bururi ntibashaka kuyumva, ubu nta Bururi kivuga. Rero barya abantu baje mu bintu by'amoko gusa. Tugaruke mu kiganiro. Arisi, sinzi ko hari utubazo mu twanditswe n'abanywanyi kuri Facebook babajije Mutama Mbonimpa. Oya, babajije muri rusange, nta kibazo
kumbure nimba ari muri rusange kugira ducunguze umwanya umwete twogaruka kwa Pacifique kugira ngo ubwo mutamatiko tanamuruhisha n'umwanya wamaze kurenga. Pacifique mugerageze gusongora namwe akabazo kabajijwe na Dr Sonia, tubazo mungira sinzi ko ari cyo mwongera ko kuri uku kudasobanukirwa neza kwa Zanzibar kuri iki mwakivuze kenshi kandi batumaze kuyikora ko ikiganiro, hanyuma tuje mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Murakoze kuri kwa Dr Sonia, nta byinshi no kongera ko Mutama yabivuze, gusa ntera nunganira ikiyavuze cy'inyungu z'ibihugu cyama gihambaye. Naha turiko turavuga tuti ivyo bigwanisho byabiriko bijahe, ejo dushobora gutanga twaronse amakuru akwiye, ugasanga naho bija nibanga ryavyo, ugasanga na vya bihugu twagira tuje kubwira navyo nyene muri uwo mugambi birimwo. Umuntu arabandanya arondera kubimenya. Iciza gusa cy'ibihugu nk'ibi ibihugu vya Buraya birimo demokrasi nuko niyo byitwa ngo hari inyungu z'igihugu, usanga muri ivyo bihugu habiho ivyumviro bidasa, hakaba abo umuntu abwira amashyirahamwe yaho abanyapolitike bandi usanga ibintu babibona ukundi, ibinyamakuru bishoboye kuronka amakuru akwiye, ugasanga twashoboye kubibaronsa bikwiye, baragize icyo bivuga ko hagashobora kuba igihinduka. Ntawo cika intege naho bitoroshe nk'uko Mutama Mbonimpa yabivuze. Tuzobandanya tugerageza uko dushoboye, nibyo twebwe twita plaidoyer muri société civile. Ikintu turagitohoza, tumaze kukimenya tukaja ku ntambwe yo kukimenyesha, hanyuma tukaja ku ntambwe yo kuraba abafata ingingo boba hari ico bokora kuri ico kintu, tugahoza ko turi abantu tutaruha. Buravuga ubwa mbere ntibakumve, ugasubira ntibakumve, ubwa gatatu bagatangura kukumviriza, ubwa kane ukazosanga harabonetse uwifata kw'ingingo. Niko dusanzwe dukora muri byose, ubundi ho twocika intege hakiri kare. Ariko kandi ntibiraba société civile gusa, abandi bantu bunze gutera akamo ushika ubu tabona bakakira gose ni diaspora. Ajya amashirahamwe y'abarundi bari mu bihugu bitandukanye, burya barafise inguvu nyinshi, na cyane cyane kusanga bashikira abashinga amateka b'ivyo bihugu, kandi abo barundi bakaba bafise ubwene gihugu muri ivyo bihugu babarimo. Abarundi bose mu bihugu barimwo bagize inguvu zabo bakazikoresha mu byo kugwanira inyungu z'Uburundi aho babari, inyungu z'abarundi aho babari, byoshobora gufasha ko hariho bimwe bimwe bigenda birahinduka. Ari nk'ibihugu bitanguye guhindura ingene bibona ikibazo c'Uburundi. Aha turiko turumva ibihugu bitanguye kwirukana abarundi ngo ibintu byarahindutse. Burya n'uruhara rukomeye rwa diaspora iteza kubifata mu minwe kugira ngo amareta y'ivyo bihugu ntatera ajya muri iyo nzira yo gushigikira amabi ariko arabera mu Burundi. Ikindi kibazo nabonye ni mbega nico kwa David, sinzi ko ari wacakurikira. Ndabona yavuze ati sinzi ko ndabona neza aho yatumbereje ikibazo ciwe, sinzi ko ari ubibona hafi kuko mbona ari yavuze byinshi. Ikibazo ciwe nacyanditse ku utariwe. Ikibazo ciwe ndakibonye, avuga ati mbega Ndayishimiye yoba yavuze ko yoba yarabaye muri genocide y'u Rwanda, mubwiye ko atari ico kibazo turiko. Zanzibar ati mbega FDD abambe frade ntiyo have izomererwa nkuko igisata c'ubu kimerewe nibandanya bagifata nabi. Mutama yacishuye ko akono kongera ko nuko nico naco nyene kirashobora gushika kuko bose baba abarundi, birashobora gushikaho nabo nyene babazwa n'ibyo bazoba bariko barakoreshwa. Ivyo niba batwara mu ntambara za Kongo, kumwe abasoda b'Uburundi mu yiheruka bahapfiriye ari benshi, bagatwara nimba ari 10,000 bagasanga hatashye 3,000. Nta wuzi ko nabo bashasha batazobabara bakavuga bati iyo ngwano na twebwe ntituyikeneye muri ko mututwara ku macuniro. Niba babona bagwana urugamba bakabona ntibahembwa nk'umusirikare bajanye ku rugamba, birashobora gushika ko nabo nyene cyaburi bafata. Haraho bishika bene ivyo bintu bimeze nk'amamirise
mu nyuma bikaruhira gukwegera intwaro mbere bikaba mu biyitembagaza kandi bikiza wamengo bije kuyifasha. Niho navuze kuva mu ntango nti aho kubaka bene ivyo bintu nibakomeza igisirikare c'abarundi bose, kibe igisirikare gikingira intwaro kandi gikingira abarundi bose atagucagura. Naho izo zindi nzira bariko barazihenda ko n'abandi mbere hari abandi bazikoresheje zitereye. Ku bibazo vyanditse nikazohera ati urwaruka rushasha rw'ubu kubera ubwoba buhari mu gihugu ruboneka nk'urwaruka rudashobora kurwanira uburenganzira bwago. Ico kiraboneka, sinzi kuno nagiteba ko kiraboneka. Ubu hariho ibisata byinshi wumva abantu urwaruka dufate naho kitajanye n'ikiganiro ufashe nka kaminuza, mbonye je abanyeshuri muri kaminuza batwandikira ngo bourse yacu ntiyaje ngo mutuvugire ndabiraba avuga ivyo bintu nibiki. Je nzi muri kaminuza tuciga yuko byari bimeze, utwimye bourse yacu nta mahoro waturonkana, ariko uyu munsi kumva umunyeshuri avuga ngo nimutuvugire baduhe bourse yacu. Kenshi ndabaza none mwebwe hagati yanyu ntimushobora kubibaza, ni gute mudashobora kuvuga ikibazo kiberekeye mwese? Rero ukabivuze n'ivyo mu rwaruka rushasha biraboneka ko hariho ikibazo. Yabajije nuko umuryango wa Barize ushobora kwitwarira leta kuri uyu muntu wabo kubyashitse. Ni kimwe twavuze cy'ubwoba buri mu Burundi nayo ubundi ku bintu byinshi imiryango iri kwirarenganywa ko na leta ubundi bategetswa kwitwarira. Ingorane nuko ya leta ari hezi kacitegekana bwa butungane buza kubafata ko ingingo, niho kenshi hari ingorane ikomeye. Ubundi ufite ubutungane bwigenga ntaco buza ko imiryango yitwara kuri bino bintu byose iri kwirarenganywa ko. Witwa Dada Timbega RDC yo ntiyoshobora kuza mu Burundi gutohoza ko ibigwanisho vyayo koko arivyo vyahiye. Nkuko twabivuze, imigenderanire iri hagati y'u Burundi na RDC cyane cyane hagati ya President Tshisekedi na President Ndayishimiye ni imigenderanire iragoye ko twebwe dushobora kuyinjiramo cyane. Twagira ico tuyivuze ko basanzwe bafitaniye amasezerano atazwi, ingene abasoda b'u Burundi bagugwa ntibizwi, ntibirabona. Amafaranga Ndayishimiye yo baronka ku musirikare wese, yabo ugiye kugwana, yabo upfiriyeyo, nta numwe abizi. Amafaranga ahabwa Ndayishimiye karabe ibyo atanga ku miryango ashatse cyangwa kareka, ariko ni ibintu byinshi biri ngaho bifukereye tutazi binyegeje, kumbure bizotera bija habona mu nyuma. Niki kibazo ntankeka ko bazokivugana, ariko iyo bazokivuganira ntituzoba tuhari, umuti bazohana ntituwuzi. Nkeka umuntu atona byinjiramo cyane. Ubundi yagize ati mbega mwarumvise ko hari ubusuma bw'ibigwanisho, ko hari nk'ibigwanisho nk'amabrende yari kuri RTNB basanze no kwaka zitaka. Siho honyene, hariho n'izara handi bambwiye ko bagiye gutora ngo bavyunguruze babibika handi bagasanga bitagifise n'amapine. Y'igihugu kimaze kuba igihugu kiganzwe n'ibiturire no konona amatungo y'igihugu, atakintu na kimwe kiba kicubahwa, ibintu bigenda gutya. Igihugu kiba kiriko kiragirira. Nico gituma corruption, iryo jambo rifashe corruption ryo nico risigura, niko turizana ngo igiturire, ariko mu ntango yaje ico rivuga ukubora. Buri igiturire gituma igihugu kibora, kiba kiriko kirabora, kiriko kirahera. Aho muri Kongo niho hari akarorero keza byabashikiye ku ntwaro ya Marshal Mobutu Sese Seko kuko Ngwendo wa Zabanga, niho bari baraguze ibigwanisho bikomeye cyane, cyari igihugu cyitwa ko gikomeye. Mu Rwanda haba intambara, batwara igihugu barahunga. Nigeze kubabwira ko mu Rwanda ibyabaye bitangaje, aho igihugu gisirikare carimutse cimukana ubutunzi bw'igihugu, cimukana ibigwanisho byose bari bafise, cimukana indege z'igihugu byose baraterura bajana muri Zaire. Ariko igihe Laurent Désiré Kabila ateye agiye gutera iyo ntwaro ya Mobutu, niho bagiye gutangara mu gutera ati byose wadutera turamwivuna kuko dufite ibigwanisho bikomeye, yaba ivy'iwacu yaba bimwe byari byahavyara Imana byose tubifise ngaha. Inge rero hagere kuja kuri rwa rugamba, niho bagenda gutora indege y'ingwani ko ihambaye gose. Bagiye ngo bayatse mwigirije ku rugamba, bagasanga nta moteri gifise. Imoteri irihe? Ugasanga imoteri barayirokoye bayitwara ku bwato buroba bw'umugenerale.
ikigwanisho gikomeye kizimvye ugasanga bararokoye imoteri baja kuroba ubwato bwa generale. Rero nuko bimeze, ibihugu vyiganziwe n'ibiturire ataco bubaha, nta burya niba bikingiwe na gatoyi. Ibi byose bavuga ngo bubaka amafrade canke bazana ibigwanisho, ntabyo bikingira abatwara Burundi mu gihe atamutima w'ubuntu ukunda igihugu no gutwara igihugu neza baba bafise, nta na kimwe biheza ngo bishike ko mu nyuma. Ego murakoze cyane Pacifique. Kumbure tugiye kuja mu mwanya wa nyuma wa kino kiganiro, mumenyereye ikibazo tubaza ngo okogwa iki canke gakogwa nande, ariko no munsi turaza kubihindura. Muri kino gice cya kabiri dufise abatumi, cya gatatu murantunga dufise abatumire babiri twagomba kwabaza tuno tubazo tubiri. Niko Pacifique nahazwe mwamaze kuvuga yuko ubuca hasohoka icegeranyo ko hari uwabajijwe ijya nyuma ari ubutwara ikambi yaramaze iminsi 3 agiye muri ayo mabanga. Kumbure ko mwatanze ibyo mwise imvo zishobora kuba zine zaratumye ububiko bw'ibigwanisho ubusha, ibyo mwise hypothèse. Mbega Fokode canke muri APRODH mutegura gukora iki canke mushobora gukora iki hamwe ibiri muri ivyo cegeranyo vyoza ari biza bifungisha canke bishira mu gasho inzira karengane? Hari ico mushobora gukora canke hari ico mubona cyo kugwa kugira ngo nabo bariko barandika iyo raporo ntihazogire abo baremeka intebe ishushe? Ako nakabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri, mu hypothèse nyene mwatanze no kuvuga imvo nubwo bamufise, mwavuze ikiteye ubwoba intambara ishobora kubirikira tegurwa mu karere k'ibiyaga binini. Havuzwe amabatayo abiri yarungitswe i Kongo, amabatayo atari na y'abasirikare b'abarundi arongowe n'uwitwa Kanyisha. Mbere coba cyarateye icuka kibi mu nama yabaye isaha imwe imbere yuko hari ibiturika muri base logistique. Mbega ico coco mwebwe nk'ayo mashira hamwe mbona impano ari mu nararibonye avugana n'abantu, mutegura gukora iki kugira ngo ibihugu ntibigwe mu kagwa ino ntambara abayikamisha canke bayirondera ntizobe, kuko amaraso yoye guseseka? Ngira mbona impamvu murashobora gutangura kwishura. Sinzi ko mutama mbona impamvu munyumva mwokugura ka micro mukishura. Kumbure ngira mutama mbona impamvu ari hasi. Turabona ko ari karatwumva. Yego mwokwishura utubazo tubiri nitwo mu gice cya nyuma cya kino kiganiro. Ego ati mugiye ati none mugiye gukora iki? Ati kugira ibihugu bishobore gukora ibintu bitari byo. Twebwe uko twamye niba ko ariko tuteza kubandanya. Burya ni ibihugu byo mu mahanga, ibihugu byo mu by'Uburaya, byo muri Amerika na hehe, bose barakenera kuronka amakuru yerekeye ibindi bihugu. Nacyo gituma abantu tubandanya tubarondanya bakaturondera. Nicyo gituma tubandanya dusohora ibyegeranyo by'ukwezi, ibyegeranyo by'umwaka ibiba mu bihugu byacu, kugira nabo babikorereko. Pacifique yabivuze ati hari ikintu dukora twese bita plaidoyer, ni ukuvuga kuraba abategetsi b'ibihugu bitandukanye. Mwama mubona nk'ariya Geneve habaye inama urya amaporoteri spesiyale ko yamatanga icyegeranyo. Burya bijya byegeranyo byinshi abikura mu byo twebwe dutanga, nawe akabaza agashira hamwe, hanyuma nicyo kiba cyama tugenda kumviza ibyo ashikirije. Twebwe rero nk'igihe n'abarya basoda bariko barabazwa, bariko bajya kw'amatohoza, twarumvise ko bavuze icyateye kujya ibyacumye bijya bigwanisho bicurika. Muri icyo gihe natwe tuzoheza rero tubikorereko, kuko twebwe twanka umuntu arenganya uwo ari we wese. Nuko nyene Patrick yabivuze, kandi twese bidatanga ubutungane buhari mu Burundi. Abantu bakurenganije bakurenganya, n'ahatacyo wowe uzira bakurenganya.
bakagupfunga cyane ugacika urubanza nturekugwe nta kundi mu gihugu gutyo ata abantu bahari bavuga nk'amashyirahamwe menshi ari mu Burundi ntashobora kuryogora ngo avuge ikintu na kimwe twebwe tuzobandanya dusemera hanze mu makungu yo nk'uko twama ntituzederukirwa ngo ni uko birya bibaye cyangwa ngo ni uko igihugu kigira iki ikintu kibi gusa ni ukudehukirwa hanyuma ukajyatinda ahevye nayo ubundi twebwe tumaze imyaka 10 tubandanya dukora igihundi tuyikurikirana kandi turazi yuko bizotinda bigatora inyishu uko burya nta munyakibi atsinda umunyakuri ibyo twabibonye reka ngeze ngaho. Murakoze cyane Mutama Peter Gavin Mbonimpa ariko mugume ku murongo tuze gusezerana Pacifique ngira utubazo mwatwumvise namwe mwogerageze gusongora. Mutama bivuze neza cyane ni uko bivuze niko dusanzwe dukora amashira hamwe yacu cyambere no gufasha abanyagihugu kumenya ibiriko biraba na ibiganiro byose turiko turakora burya bija muri iyo ntumbero aha twatanguye gukora nuko nyene burya iki cegeranyo bakoze navuze nti abo baratanze cegeranyo cyabo batwara igisirikare bazoshiramwe ivyabo imbere yuko hazotinda habi bisohoka nimba bazobishira habona nimba kuzoba gufata abantu gusa n'abarundi batabwiwe na kimwe ariko iconzi neza ibi bintu tuvugiye ngaha nimwibaze ko bihereye aha burya abantu ba mbere bavyumvirije nabo nyene batwara aho hari ibyo kumbure uko bari bapanze bavuga bati ibi navyo ko bimenyekanye tugira gute ubu nkibi bigwanisho byari ku mukoni namaze kuvuga mwibaza ko bizokoroha kubisohokana ejo nkuko byari ko biravugwa ibi byo kuvuga ko ejo bociye bakata bitwara Tanzania ejo bashobora kubanza kubangira bashobora kubanza kwerekana ko bitwaye Bujumbura bashobora kuzokwiga yandi mayeri yandi ariko nkibi dukoze hari ikibaye naha tubivuze hariho abo batwara ariko baratwumviriza hari abandi mutibaza amakunga ariko arumviriza aha nk'ubu ibi bihugu bibanyi biriko birumviriza byumvise aya makuru dutanze abaserukira ibihugu byabo mu Burundi iyo Fokode yakoze ikiganiro bukeye mu gatondo hari abakubitirwa gutanga bino bintu byose byavuzwe bakabibaha mu ndimi bumva ejo bose bino bintu twavuze ngaha bazoba babifise rero ejo bazoba ariko barabaza leta aho tutumvira twebwe tutamenya bazobaza ati ibi bintu bavuze by'ibigwanisho mwinjiza mukaca musohora mu bijyanahe ntihagire uwibaza ngo bino bintu dukora ngo biba ari ubusa hano nibihereye ngaha byumvirijwe n'abantu benshi kandi abo benshi bose barafite icyo bagiye kubikorako hariho n'abazodutuka ndabiteze nabo nyene turabahaye ikaze niko kazi kabo hanyuma icyo tuzobandanya dukora ni giki iruhande yuko twafashije abantu benshi kumenya ayo makuru tuba dufise mu gihe tuzomenya ko ariko bararenganywa ntituzoreka kubivuga nk'uko twamye tubikora iyo myaka yose mu Burundi dufise igihugu buriya kimeze ukwaco sinzi ko yandi makunga ariko ameze mu Burundi kuva kera abarundi uriko bakorera amakosa niko kazi kabo umucira umukenke bakamuharira ivomo byari bitangaje ingene abarundi dukoze aho abandi birukana ubundi kuva kera abarundi uwo mujyabo abarundi bashima kugogwabo bakamuhebera ryabo abarundi bashima kugogwabo bakamuhebera ryavo mu bari basangiye Sandra Muhoza twari tumaze imyaka tuvuga ndazi ko ari benshi bo mugwa mu nda bavuga bati ni wewe Sandra twahora twumva ugasanga bwa butegetsi ntaco ibihano byabwo n'ubusa ugasanga utwerekanye ko yari ko ararenganywa igihugu cyose cyaramwejeje ubutegetsi busigaranye umuntu butagira icyo ingene bumugira uyu munsi nta numwe atazi Christian Butoyi yagirizwa kwicwa ababikira ko abeshegwa nta numwe ubonye Christian Butoyi ndibaza twese wo bohura yovuga ati yoho yari wewe mbega no koriki mbega no gufasha iki burya urubanza rw'abarundi rumeze ukundi ntabwo ari urubanza nyene rw'amasentare cyane hariho urubanza sociale rw'abarundi hari abategetsi bibifa mutima naho bambaye amapete naho bambaye ivyubahiro mu bantu bazi ko atagaciro na gatoyi bafise kubera bino bintu bakora twama dushira habona tukavyerekana rero n'ubu ico gikwa tuzokibandanya nibarenganya abantu kuri ibintu bijanye n'ibigwanisho tukabimenya tuzobishira habona icanyuma
plaidoyer yakivuze Mutama Mbonima sindagisubiramo nari nakivuze tuzoyibandanya nko twakora tuyikora uko niko dukoze niyo maraso ya societe civile nuko nyene tumeze